Twabateguriye amakuru twavuga ko adasanzwe, amakuru agaruka ku bijanye n'igiturire kivugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Dushobora kuvyita igiturire nk'uko dushobora kuvyita ubusuma bwabereye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Vyose birashoboka bivanye n'uko umwe wese ahava abitahura, ariko reka dukomeze kuvuga ko ari igiturire. Igitangaje rero nuko ari igiturire cakozwe n'abategetsi canke ibihangange bisanzwe vyegereye umukuru w'igihugu, hejuru haza cabinet civile aho mu biro vy'umukuru w'igihugu. Igiturire c'amafaranga atari make ashika imiliyoni 350. Ni igiturire cakozwe mu rwenge rudasanzwe, ariko nk'uko musanzwe mubimenyereye twarabikoze ko amatohoza ari byo twashimye gushikako uno musi. Ikibazo ngaha kigaruka akaba ari kwibaza nimba umukuru w'igihugu azoshobora kubireka ukunyene, ino dosiye ikijana ukunyene, canke azohava abigarukako dosiye igatagurwa bushasha kugira n'ibi bihangange canke aba bategetsi bamwegereye bahanwe. Ibi vyose rero bikaba biriko bishika mu gihe hari n'umwe twovuga ko yoroheje canke yafashije kino giturire apfungiwe mw'iperereza. Uwo nawe nyene akaba yapfunzwe bigoranye kubera ko yari yamaze kunyegezwa na cabinet civile mu biro vy'umukuru w'igihugu. Aho uwo ari wese arashobora guca yibaza, mbega bigenda gute umutegetsi ajejwe cabinet civile y'umukuru w'igihugu agaragare mu giturire nk'iki? Mbega none ivy'iki giturire vyagenze gute canke vyakurikiranye gute? Mbega umukuru w'igihugu ko yamaze kumenya ibijanye n'iki giturire azobahuka guhana aba bategetsi bamwegereye bariye kino giturire, canke azorekerana ino dosiye kaba kamizwe n'ingoma? Ibi bibazo hamwe n'ibindi nivyo bigize ano makuru adasanzwe twabateguriye agaruka kuri kino giturire tugira tubashikirize. Mugumane natwe rero, tubasabe kubandanya mugira sabone cyangwa subscribe kuno rubuga rwacu. Mu kanya gato duce tubashikiriza mu buryo bwagutse ano makuru. Mwamaze kuvyumva, hano ni mw'ishirahamwe King Umurundi Freedom, ishirahamwe mumaze kumenyera ko bigaruka cane ku matohoza yimbitse ajanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, harimwo kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta. Aha rero uno munsi twamaze kubabwira ko twabateguriye amakuru adasanzwe agaruka ku giturire kivugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Igiturire cariwe canke cakozwe n'ibihangange vy'abategetsi basanzwe begereye umukuru w'igihugu. N'amakuru maremare, ariko turagerageza kuyavuga mu ncamake. Hano rero tubanze tubamenyeshe ko ico giturire kivugwamwo cabinet civile General de Brigade Aloyizi Sindayihebura Batazira Gasauti we na Colonel Cyprien Ndabunganiye asanzwe ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu, abo bita officier d'ordonnance. Muti vyagenze gute? Hano tubanze tubamenyeshe ko intandaro ya vyose ari ifatwa n'ipfungwa ry'umudandaza yitwa Nimbona William asanzwe aba mu ntara ya kera ya Bubanza. Uno munsi yavuye itwarirwa mu ntara nshasha ya Bujumbura. Uwo nawe akaba umudandaza asanzwe azwi ko adandaza ikawa. Uwo aheruka gufatwa arapfungwa mu gasho ka komisariya yaho i Bubanza. Ariko imbere yuko dushika kure kubijanye n'ifatwa ryiwe, aha tubanza kubamenyesha ko yaguye mu cyo twokwita nk'umutego uvuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uwo mudandaza rero nk'usanzwe afise ikawa nyinshi, ivyiwe vyaramenyekanye gushika mu biro vy'umukuru w'igihugu. Tuvyite ko hari aboba baragiye kumudodobereza barashikana amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ubwiwe yarabimenye. Dushobora kuvuga ko yoba yarudoberejwe n'abari mu mugambwe, kubera ko n'uwo mudandaza yitwa Nimbona William nawe nyene asanzwe ari umugumyabanga aho i Bubanza. Mutubabarire, aha dushobora kumenya ukuntu ivyiwe vy'iyo kawa vyahavuye bishika mu biro vy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero amaze kubimenya niho yaca yikora
kuri bamaneko biwe mu gifaransa n'aba informateur. Aba nabo bari bagizwe na Kome naho abakomeye asanzwe ari umuntanda w'umukuru w'igihugu be na J2 mu ikambi Bespei ijeje gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Uwo J2 nawe akaba yitwa Colonel Manirakiza Jean d'Affaires. Umukuru w'igihugu rero yaciye arungika abo babiri nk'abagiye mu iperereza kugira bamenye nimba koko uwo mudandaza Nimbona William waho ibubanza afise iyo kawa yama adandaza. Twamaze kubabwira ko bamwagiriza ko ayishora mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Abo rero nibatevye kugenda, bashitse kuri uwo mudandaza barakoresheje uruyeri bamubwira ko baje kumugurira ikawa, hama bamubwira ko bakeneye amatoni ashika 500. Aho bace bamubwira ko bobo baza kumugurira ku giciro ciza cane kandi ko bifitiye aho bayishora, no kuvuga umukiriya wabo. Wa mudandaza nawe amaze kubumva ntiyatevye kubemerera ko muhira iwe asanzwe afiseho itoni 80 z'iyo kawa, acagirwa ko ababwira yuko izo zindi toni zibura, no kuvuga 420 afise aho aca azikura. Yarababwiye ko izo nazo azifise ahantu. Naho rero babamaneko bo mukuru w'igihugu baca babwira Nimbona William ko bagiye kuzana amafaranga. Nimbona William wewe ntiyamenye ko yarahejeje kugwa mu mutego w'iperereza ry'umukuru w'igihugu. Abo bamaneko rero babiri bamwe twamaze kubabwira, intanda w'umukuru w'igihugu yitwa Kome naho abakomeye be n'umwe J2 mu gisirikare Colonel Manirakiza Jean d'Affaires baciye bagenda gutanga raporo cyangwa icegeranyo ku mukuru w'igihugu. Bamaze gushikira umukuru w'igihugu bambwiye byose ko ikawa ihari. Mwamaze kumva ko bari bamaze kumenya yuko uwo mudandaza Nimbona William afise itoni 80 mu nzu iwe, hama yabemereye ko nizo zindi toni zibura kugira bakwize itoni 500 azifise ahaca zikura. Naho rero umukuru w'igihugu yacaha itegeko chef de cabinet civile wiwe General de Brigade Aloyize Sindayihebura, aca mutegeka ko yokurikirana iyo dossier vyihuse. Bidatevye cabinet civile yaciye atanga itegeko kwa procureur wa Bubanza amusaba ko yosohora umutahe wo guhagarika wa mudandaza Nimbona William, hama acagirwa ko afata niyo kawa. Ivyo navyo ntivyatevye. Procureur wa Bubanza yaciye asohora umutahe uhagarika Nimbona William, acagirwa ko amuhagarika, acatwagwa gufungirwa mu gashoka komisariya ya Bubanza. Aho rero haciye harungikwa abapolisi batari bake ku rugo rwa Nimbona William gucungera ya kawa kugira ngo ntinyorozwe. Amakuru dufise muri King Freedom aremeza ko n'ababanyi ba Nimbona William vyabateye ubwoba bwinshi cyane kubona urwo rugo rwamaze imisi rukikijwe n'abapolisi, ivyo batari bamenyeye. Aha rero twamenyesha ko ivyo twokwita intambara yo kurekuza Nimbona William yaciye itangura. Reka tuvuge ko yahereye ku mukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri Bujumbura, uwo nawe asanzwe yitwa Alexandre Ngoragoze. Uwo yaciye atangura urugamba rwo kugomba kurekuza Nimbona William. Twamaze kubabwira ko uwo mudandaza nawe nyene asanzwe ari umugumyabanga aho ibubanza. Hejuru y'ivyo byose asanzwe ari inshuti canke akadasohoka kuri uwo asanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara ya Bujumbura. Alexandre rero yaragiye kwa procureur agiye kubaza ifungwa rya Nimbona William, anamusaba ko yomurekura. Niho rero procureur yaca yishura Alexandre yuko Nimbona William apfunzwe ku itegeko ryo mu biro by'umukuru w'igihugu. Aho procureur yamubwiye ko yobaza kwa cabinet civile kubera ko ari havuye itegeko. Naho rero twavuga ko Alexandre Ngoragoze yaciye amera nk'usokoye buke buke kubera ko yaramaze kumva yuko uwo mudandaza yapfunzwe ku itegeko ryo mu biro by'umukuru w'igihugu. Ariko yaciye atangura gushusha imitwe, baca batangura gukorana n'ubundi mudandaza yitwa Nyabenda. Uwo nawe akaba asanzwe avukana n'umwe yarapfunzwe Nimbona William. Baca batangura kwiga ukuntu boshikira cabinet civile. Ariko nuko byari uko
Alexandre Nguragoze wewe ntiyagombye guseruka cyane muri iyo dosi. Niho rero wa mudandaza yitwa Nyabenda asanzwe avukana na Nimbona William yaje tangura kurondera uburyo bwose yoshikira chef cabinet civile General de Brigade Aloyize Sindayihebura. Byarakunze kuko bitanatevye niho uwo mudandaza Nyabenda yacaronka uwo muhuza na Colonel Cyprien Ndabunganiye twamaze kubabwira ko ajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu mu bita officier d'ordonnance. Uwo nawe akaba asanzwe ari n'umugenzi akadasohoka na cabinet civile General de Brigade Aloyize Sindayihebura. Wa mudandaza rero amaze guhura na Colonel Cyprien barayazi, ariko nawe acabanza gutuma umukomisiyoneri wiwe yitwa Nyandwi Claver batazira Mwarabu. Aha tuvuze komisiyoneri nibaza ko abatari bake baca babitahura, no kuvuga ko aba bategetsi baba bafise abizigirwa babo batuma ntibigera bagaragara mu madosiye nk'aya anye canke dosiye bagomba kujyamo igiturire. Umwe wese abafise uwo atuma agenda kumutorera ayo mafaranga. Ivyo niko bisanzwe vyubatse. Niho rero umwe Nyandwi Claver ariwe Mwarabu yaca ashika ibubanza, yaragiye kubaza neza ipfungwa y'uwo Nimbona William n'ibijanye niyo kawa. Mwarabu yaragiye ibubanza acaravayo aragaruka kwibujumbura aramwice aratanga icegeranyo kuri ba bategetsi biwe arababwira ko koko uwo mudandaza apfunzwe. Naho rero Colonel Cyprien Ndabunganiye bari kumwe na chef de cabinet civile baca babwira Mwarabu ko yogenda kubwira uwo mudandaza nimba akeneye kurekugwa yokwemera gutanga amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 200. Aho rero kugira bimworohere Mwarabu yaciye amanza arondera uwitwa Ndayishimiye Peniel ni mugenzi we basanzwe bafashanya ibikorwa nk'ivyo. Uwo nawe Peniel asanzwe avuka aho ibubanza, byari kugira abafashe kuborohereza muri iyo operation. Peniel rero niwe yaciye aba nk'umuhuza hagati yabo na wa mudandaza Nyabenda, umwe twababwira ko avukana na Nimbona William yarapfunzwe. Bidatevye rero niho wa mudandaza Nimbona William baca bamubwira ko hakenewe ya mafaranga imiliyoni 200 kugira abone kurekugwa. Aho hari kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nawe ntiyatevye kuvyemera nkuko biri mu makuru dusanzwe dufise. Aha mbere tunabamenyesha ko twashoboye kumenya ko Nimbona William kuva apfunzwe yaramaze kuribwa amafaranga menshi cyane n'abantu baza kumuhenda ko bashoboye kumurekura. Bisigura ko amaze kumva ko aya mafaranga imiliyoni 200 aza kuribwa canke agiye guhabwa na bamwe bamufunga bo mu biro by'umukuru w'igihugu, yararemye ko acarekugwa. Ni navyo byatumye anyaruka kwemera ucatanga izo miliyoni 200. Inyuma y'imisi 3 gusa rero ivyo biganiro bibaye, no kuvuga kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026, abiwabo na wa mudandaza baca bamenyesha Ndayishimiye Peniel ko ya mafaranga yabonetse. Uwo nawe aca raporo Mwarabu amubwira ko ya mafaranga yamaze kuboneka. Niko guca babategeka ko bayazana ibujumbura. Bidatevye baciye bayamanukana kugira bayatange. Aha twarashoboye kumenya ko bayatangaye kwibarabara gitiriwe Iprona, Boulevard de l'Iprona, baca bayashira mu modoka yari yazanwe na Mwarabu. Iyo modoka ni isanzwe irerura canke igendamwo wa Colonel Cyprien. Aho baca baragenda. Ariko mu nyuma harabaye ibyo twakwita nk'ibitangaza, kubera ko bakiyabaha bari biteze canke bari bizeye ko uwo mudandaza Nimbona William acarekugwa. Hinge rero twovuge ko agakino kaciye gahindukira. Uwo mudandaza yaramaze indwi yose mu gasho atararekugwa. Niho rero mu nyuma Mwarabu yaduga ibubanza abwira Nyabenda, no kuvuga wa mudandaza avukana na Nimbona, ko amafaranga batanze ari make. Umutegere neza yamubwira ko ya mafaranga imiliyoni 200 batanga ari make. Aca mubwira ko ayo mafaranga yari aya cabinet civile wenyene, ko rero hari abandi bategetsi batashikiriwe. Aha yaragombye kuvuga umwe Colonel Cyprien Ndabunganiye. Niko guca mubwira ko hakenewe ayandi mafaranga angana miliyoni 150. Agiheza kubabwira aca nabo bacamubwira ko
bagiye kuvugisha wa mufungwa Nimbona kugira bumve ko ashobora kuyatanga. Baragiye baraganiriza Nimbona, uwo nawe yasa n'umaze kuruha, ntiyatevye kwemera ya mafaranga yandi imiliyoni 150, nayo nyene acaremera kuyatanga. Ntivyatevye, baciye batelefona Mwarabu baramubwira ko ya mafaranga yabonetse yemeye kuyatanga. Mwarabu aca babwira ko boyamanukana ariko bagahurira Igihanga. Aha twarashoboye kumenya ko aya mafaranga bayahaniye ku ishure ry'imyuga rya Gihanga, Eteme Igihanga, ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Za miliyoni 150 Mwarabu arazakira aca arasubira i Bujumbura. Reka rero tugende ku gice gikurikira, ico twokwita irekurwa rya wa mudandaza n'ivyakurikiye mu nyuma. Iyo no kwakira amafaranga, bukeye bwaho Mwarabu niwe yacaduga ibubanza agiye kubwira procureur ko yorekura Nimbona William. Aho Mwarabu yashitse abwira procureur ko ari umukuru w'igihugu amutumye kurekura wa mudandaza. Ariko mu makuru dufise procureur yarakebwe, abwira Mwarabu ko ivyo bitavugiwe ku munwa, yategerezwa kuronka icanditse. Aho rero niho Mwarabu yaciye telefona chef de cabinet civil amuha procureur, baravugana, aca yongera amuha Colonel Cyprien Abunganiye, umutwe wanze kubwira ko ajeje umutekano w'umukuru w'igihugu, nawe nyene baravugana kugira bemeze procureur ko ari umukuru w'igihugu yatumye Mwarabu. Bahejeje kuvugana, procureur nta kindi yararindiye, yaciye arekura wa mudandaza Nimbona William aca aridegembya. Inge rero habe ibyo twokwita nk'agakino mu nyuma. Nimbona William amaze kurekurwa, bamwe bamaneko, ni ukuvuga baba informatique